Kasuku Media ujya nyene Kasuku je yari umufana urabyumva wanashaka n'ubu n'umufana ko aramfollowinga hose yavuze ko muri n'abagenzi nta bugenzi dufitanye na Kasuku gusa n'umufana kubera mu bantu baba followers bawe urababona yego uravyo n'ubugenda kuri Twitter yaramfollowinze genda none n'umufana n'umufollower n'umunamfollowing kandi rero ubwo wowe n'uburenganzira bwa buri muntu Kasuku uitwa Jay Skiza wa mipango jewe simbizi wasema vumba naramwirondere ya nivyo nyine yari karavuga nari kumwe umunsi ndamurondera naye nicaranye n'ubitwa Raja Buja Town TV twari ko turinywera akambiye cavuga ati jewe uno muntu ngoma ndamuhe gasopo kandi namutelefone ya per video kugira abone exactement ko ari uno munsi urabe bajya banzovu ivyo bariko arabavugisha nzovu yadandaza amasede amafilme hajya mu ruvume kuri kwisoko kuri Kotebu yare hajya yigwa rero afise ama ishirimo amasede uravyumva abo bantu rero twebwe Jay Skizo nije namwe telefone ndamubwira ati wa mugabo we ni wakenera gutuka abarundi tukasimbizi tukanelinati tukushaka wese urabyumva ubona yuko turi mu mikino tuba mu mikino imwe tuba mu runganwe rumwe mugabo kwibasira gutuka première dame ukamuremera ibintu byo kumucyoza Ega Jay Skizo wa mipango. Jay Skizo wa mipango. Sureka hizo content. Bora, hizo content ukazibandanya. Urabizi yuko Janet babita murutu bagwe. Urazi ko ari umwana wacu nga amateka yose turayazi. Iyi niyo dyambe namuronga iki. Ibizo ba ku Rwanda. Ibigiye kuba ku Rwanda bazogendera gusaba imbabazi trotari bitagikunda bayobozi b'u Rwanda mwaraduhamagaye turaje kandi mutwakire niba tuneshe zizoba atari ingabo za ntare bazoba atari abahungu ba Neva babyo bazoba atari abahungu ba Neva namubwiye ati urazi dabord amakuru ya murutu bagwe turayazi turayafise ngaha yego none twebwe ndufa ko yavuga kubera ko oya nizina giwe none ndagyandike mu urutu bagwe murutu bagwe niko yitwa ni Google urabona direct ima mafoto ya Janet Kagame Yes isokunzi wa Shine TV reka ndabe kazi ngenda bashimire mwebwe muso mukomeje kudukurikira waba uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndabwiye ngo big up son and don't give up. Yes igihe cyose ndi ngaha ndakubwiye ngo ntucike intege gucika intege ni ntamwe isubiza inyuma umuntu bigatuma adashika kwihangiro mu byo yihaye gukora bigatuma umuntu asaza ari umukene abarundi barayamaze ngo umukene na nyina aramwaha kandi umukene vraiment ntakunditse tavuze ngo nimba uri umukene raba ko bikuva ko canke biva ku yindi mpamvu hama ukore cane udacika intege usenga Imana wizere ibisigaye biragenda neza. Yes, it's your baby girl mignonne du monde du ciel de la capitale tout ayo sina mazina ushobora kumpamagara uno musi rero yo ndiga ntango kuryoherwa surtout yo mbonye simbizi wasema vumba simbizi karibu asante
Amakuru y'iminsi. Fresh tu. Hano rame bakubwira kunyishuza kweli. Uraraba neza ko atari wamevye. Byari abantu banyandikira inbox bakamba none. Ega utari kwa na simbizi like sinzi tuba tukumva tugukumbe tuba tukumva dushaka kumenya amakuru ya simbizi none vraiment kuva gerije umpeba. Yatara ariko usanga natwaye n'ibibazo by'urugo. By'urugo? N'urugo kweli. Kareka. Urugo ntambara ngwana abansi benshi. Bose urumva usanga ari by'intwari byinshi. Yeah. Jemu byo ngerageza kubona cyangwa gukurikirana antuka uri umuntu wa mbere mu patriote nemera akunda igihugu ciwe vraiment. Jewe ni utaburi kora bivugira iwacu nkunda ko nahandi buri kurasatira. Musatirizi. Kabisa. Ega. Ibo yigeze kuvuga ati burya umuntu n'umuforusa gukunda igihugu. Yeah. Gukunda igihugu nibiba bikurimo. Cyara abantu benshi baza bambwira ngo ubwo buhera ngo bagambwa ati amahera nyabaki. Ubwo buhera baguha? Ubwo buhera ngo baguha bataya gukunda igihugu si ibintu urindigwa guhembegwa. Yeah. Wowe igihugu uragiha. Sibyo uragiha ushaka ukabizira n'abantu benshi ngabagura ne bagwaga ega ne bagasuruzi bapfuye baziriki bapfuye baziri neza y'abarundi. Pandadaye bapfuye baziriki bazi neza y'abarundi cyane pe. Badolphe Nshimirimana bazi neza y'abarundi bake. Urabyumva n'abantu hari abantu just urumva uno munsi muri kino gihugu cyacu turimwo mugabo tuko turagereza kubihindura afite ubu niyo mission yihaye umengo gukunda igihugu bumenje sinzi ko urabibona. Ufashe nk'ubukishira nk'aga profile nk'aka president kuri gaga foto ki ukagashira nko kuri profile yawe ushire kuri stat nayibonye mu misi imyaka yahera ngata kumbe mugagasanga mugabo wambaye haga nigeze kibivuga none eka arabwira surtout eka arabwira abanyarwanda. Ni jara umupasiteri wo mu Rwanda ngo yanerefe bayahaga ibyo bivugiye muri eglise. Akakwereka yuko ukunda president w'u Rwanda ugaca wanka w'u Burundi. None wewe gute none? Tumwe turababanyi mugabo n'ibizura ko turabavukanye. Nituvukana naco dupfana twe namwe. Cyangwa urumva uwo muntu akubwira ati kunda naka wanke naka. No ibaze minyone nk'ubu wombwira nkunde papa wawe. Hamaje nce nanka papa wawe wanje. Cyo ntigishoboka kwanza. Cyo kirashoboka. Nibyo rero nibyo bandi bagira wowe werekanye yuko usupportinga kuko urabona uburundi bwacu ngene bumeze. Uko namanda bivuga no bindi biganiro ni igihugu cyagiye kiraca mu situation menshi atandukanye. Hari byabaye imbere y'abakoloni hari byabaye bamaze abakoloni bamaze kugenda aba republika ibyo byose byabaye umva ni kahise even nibi turiko turabamwe Paul Mama ni kahise sivyo kubari imbere bikakazo bakahise sivyo. So kandi hari intwaro buri ntwaro zose zagiye zigira histoire yazo. Kwasanga rero kandi urumva by'intwaro de generation en generation sivyo. So rero turiko turaraba izi ntwaro twe dufise haratanguye intwaro z'amakudeta nizo zatanguye sivyo za 66 umwami yaratewe kudeta hacaho republika ya mbere. Iyo republika ya mbere ivanwaho na kudeta haza republika ya kabiri. Republika ya gatatu ivanaho ya kabiri kuri kudeta. Mu nyuma haba amatora barabisikanya uwo yabisikanije urumva ni kuneze y'abarundi baramwica sivyo. Bamwishe abanyagihugu baracanamwe mu mwanya muto. Mu nyuma inamashinga amateka iratora ubundi ntaryamira bamwicira mu Rwanda. Hari ingorane hazanye bantunganya hategwa kudeta sivyo. Hari ibiganiro by'Arusha bamuteye kudeta. Mu nyuma abarundi barayaga harabibisikanya. Umva kuva ico gihe bamaze haba ibisikanya n'ubu haba ibisikanya bisigura yuko ubu tuba mu bintu by'amahoro twumvikane twahiganywe nta gutsinze wansinze sawa basi twara sivyo. Kugira turinde tugera aho
dufise kahise kagiye karigisha abarundi hama gacabona ati vyiza nuko ibintu vyogenda uko. Rero ibi rero hari n'abari ngaha mu gihugu usanga inyungu zabo bo kubera usanga nta migambi bafise bosigurira abantu ngo babaha amajwi gacabona ati mugaba bakagumana umuntu wo gutwara. Uvuga ari n'abantu bagira umuntu uzi yuko hari n'abantu uno munsi bahisemwo kuja kwitwa impunzi kubera banse gutwagwa n'abatowe akemera akaba mu nkambi y'impunzi atakindi gusa kubera yanse gushira aho intahe yashize aca hitamwo kwigira kwibera kwitwa impunzi atamuntu yamwirukanyishije atanuwamuriye ugwara agaca yitwa impunzi gusa kubera ko yanse. Twese twaraciye ku ntebe y'ishuri haragera igihe dutora umuderege gasi ngombwa ngo derege yatoye ngo bari umuderege bushaka ura majorite yatoye ujya benshi ariwe batoye imera utwagwe hama ejo hirya ejo none washaka gutwara nawe uzitoza nawe utware uravyomba. Naho rero kubera twebwe bamwe twagiye turabona ayo ma histoire ari byo twagiye turigishwa ari byo twabonye ari byo twabwiwe hari n'ibindi usanga ari kinyoma umuntu aba yakubwiye akakoreka ko misari ukuri mu ngaho umuntu agaca gifatira umwanya akagica hirya nino hama agaca ati ibintu abantu bariko barambe so nuko rero biba bimeze tu gusa twaragiye turamenya ukuri sivyo abatubeshe twarababonye twarabamenye urumva ibinyoma twarabibonye no muntu ngo ndamwitabeye mu kiganiro vraiment kaye ntangorane uramuzi ntangora simo bite ingora iwawe ni bitaba none umva tuzokorana none ngasi nitavye nega mwene wacu we umvirizi audio ndakurongikiye wabanzo none uracare Uvira yende mu byungu kintu ndiko ndaronda ubundo muzarendo uri muzarendo upfa kuma mahera guza gente ndakubwira icyo muzarendo none mama kuru none hameze gute Uvira umutekano umeze gute turambira ko ari byunguka we tora kwanza ivyo byungukana guhaye banza umbwire ndi mu kiganiro simo ngira Uvira hameze gute Iriwe turiko turagwana kwa gatanu amasasi atavanako uratubwira ibiki mwariko muragwanira he nyene twikaza tuganira kujya misozi ya Uvira misozi mugabo Uvira gushikana Kamanyora hose aracameze neza sa ni gushika jane kuva za Kamanyora gushika Uvira mu muji nta kibazo gihari oya twe tumeze neza tugoma tubaje gwera abavye ndakuronkiye mu misozi gusa niho hari ngo ayo n'amakuru abayizewe pana umbwire ko hari byunguka gusa agende ndagwa amakuru kuri ibiganiro zana mahe Besimo ivu nacha kuwa producer unaona kwa dafta amakuru sasa naonesa mahe mbona na uri kwa musenuka byachi kwa influence sema ngwa au bazo tujana Uvira jenda kene amakuru ya Uvira kabisa nana sindagwaye ndagwaye amakuru bikorwa uni wazi bisazo tugeza tujanye ivyo ndagwaye nibihejeje kububu nyene uro musatsi kanda abeje kububu nyene uro musatsi ndagwaye ibi ivyizewe atanu umuntu numwabifise beho urasa update iko nyene Sud Kivu Uviriza Sud Kivu encore le Rwanda en deuil. Les rebelles rwandais 2023 qui tentaient d'aller déloger les Wazalendo afin de réoccuper leur position à Kacheke dans le territoire d'Okare et Kabamba, Katana dans le territoire d'Okabare, ont trouvé une embuscade tendue par les veillants Wazalendo
laissant aussi derrière 32 éléments selon les témoignages. Pour une fois, une image de quelque corps est visible. Makivina kwa sai. Sai. Manake bari muri ino nuzenge ino pick up. We nubibona. None bari bagiye. Ega nuze wiriya n'abahinzi ngo aho bafashe ngo ntibasubiza ngo jya n'amaheri ya Kisegeti ngo nikibwa ntibamuzi ndaki ujya mu kibe ngo ubujya bwose bazumarira muri Kongo. wowe urindiriye guza ubunyarwanda bwose we ari ibindi rero reka ibindi nabyo gusa ibyo ari gufata ukutumana we gusa ibyo bindi byo byari byejo abavuga ngo babanuze bavuye mu Burundi abo barengereye ngo sikuna baona hivyo ni babono na kutumia na vijana sio kwa wanauliza ngo siki mtu mwenye anaitwa ngo Muhumure unamuyo njoo huyo anatoka Burundi Muhumure wewe vuye aturutse Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ibi hari igihe bari imitego baba bashaka kugira usuwe ruzi ko bwa mbere batandaza ngo abanyamurenge mu Burundi turiko turabatraumatiza turiko turabagira uko ibi nta kindi babikoreye iyi ni guerre médiatique Brazza avuye mu gihugu cy'u ivyo ndabizi acasha Umuhumure unamuyiwa ivyo si abanyamurenge bose abangani tubazi turabazi ivyo si nta munyamurenge avuye Bujumbura agenda muri bijya bintu wowe uko abanyamurenge bazi bose nabayiwa barapfa Bujumbura bose ndabazi niyo byitamwe yo kwemere umunyamurenge avuye Bujumbura agiye muri biki kubera n'umusaza ideology bobo bigishwa mu Rwanda bobo bare manake ni bakona ideology mbaya man babafashe bugwati nabyo twango Bujumbura hawa sio watu na wajua ni wabono ngoja nifanye kipindi kwanza hapa kidogo ma connection ya ndaza kuvugisha mu mwanya hii video iendeye kila Kongole pante epouvantail. Uravyumvaga bro, uyu ni inshuti yanje ari Uvira ni akorera imiziki Uvira. Yarandungikiye amakuru muri kumba jewe umwanya wose ngumandi kuko numva impamvu ngomba kumenya amakuru surtout ya Uvira ni kubera Uvira ni direct bawinjiye mu Burundi. Rero urumva ko ejo hiriwe intambara ni juste ku misozi kubera burya zirya boro zitongo nitwigwaneho zande bari mu misozi mu Minembwe. Ni urabona uhagaze ngaha kuri Tanganyika naraye kuri zijya misozi iri hariya ijya misozi bwari twari turi kuri World Beach haga niho za Minembwe za Itombwe. Urumva rero ingwano umva mba mpari kugira n'abantu bumvise yuko hariho amasaso yavuze bamenye neza yuko ari kure cyane ariko biretro byinshi cyane gute ya Uvira umva ni kure cyane ya Bujumbura ni kure cyane y'u Burundi ni juste je magarara ngaho gira umurundi ahari hose atekanye. Hari abantu baza bambwira ibyo bambwira ngo wewe ngo biki nibiki ambwa ati jewe ndiko ndahangana n'umutekano w'igihugu canje kandi jewe narabaye impunzi narabonye ingene twahunga narabonye ingene abarundi bahunze ibihuha namangaruka kuri 2015 nambu no munsi amakambi y'impunzi yuzuye impunzi sabantu bahunze intambara kubera intambara twe turazi ingene bimeze mu Burundi mu 2015 nta ntambara yigeze ihaba hari abanye politiki bamwe badakunda aho intaha ishize sivyo bitwaza ngo ni 3e manda ya Petero Nkurunziza niyo 3e manda ko Nkurunziza ko yahavuye ko hato wundi ko bataciye bataha sikibazo yari Nkurunziza sivyo kandi akaba amaze igihe ko batatashe none ko bagumye bavuga bafise zarangaje ngisho ubona neza yuko hari ikindi kintu kinyegeje inyuma y'ivyo niyo mpamvu navuga ati
kandi urumva abantu mwe nabo barapambana atupri kugira barabe yuko ibyabo bigeraho. Mwana manda yababwiye ati ibintu mwagerageje mu 2010 byaranse. Mu 2010 haravutse ikintu cyitwa DC ikibiri cyaratoye n'inkoho sivyo biranga. 2015 barakreye ikintu yitwa Red Tabara, cyitwa Forebu, cyitwa ibiki byose byaranse. Bisigura yuko urinze ubona abantu bagize tentative imwe zibiri zitatu bikanga, bisigura yuko ibyo bintu bidakunda. Tout simplement urishikana. Umuntu utari buhangane nawe wiyunga nawe nuko biba bimeze. Urabyumva? Ikintu cyagere rero kwiyunga uraza mu gihugu. Sivyo ni benshi ngaha baje bari baragiye bari ngaha turi kumwe ngaha bari areze. Urabyumva? Bari barahunze none bamukombozi bose ntibari barahunze. Umukombozi ntubona ari kuri stage imwe na president. Nareka aritoza ubu ninde yamwirutse. Urazi njya kandidature ya mukombozi yuko yababaje abantu benshi. Cyane gose. Tirone ngo none igihugu niciwe no murundi. Atwaye kandidature muri seni bakayemeza n'amateka bayakurikije. Cyane. Nkuru nziza namba dossier baritwaye muri sentare yubarezwe ubwizwa shingiro bagasanga ararekuriwe kwitoza. Kibyo mubari kubera muri sentare harabasiyeje bavuga ati turavye amategeko ukucavuga ararekuriwe wico kora ukurikiza amategeko ibyo yabayavuze pasi mu mahoro. Hama namba utemeye ibyo amategeko ibyo yagize ukunguruza urubanza namba ufise amahirwe yo kunguruza urunguruza nuko babimeze niko amateka bavuga kandi ibyo byose babigira kugira tugume turi mu mahoro. Rero naho rero ucubona rero hari abantu baba badakunda yuko abantu twaho mu mahoro tuho dutekanye ntabwo cumba bakwagiriza ibintu. Aho none nashaka kugaruka kuko dernier bon ejo hahise naravye ikiganiro donc umuntu ariko arumvise ico kiganiro bisa nkaho umengo like simbizi ahubwo asa nk'umwiyorobetsi avugira uruhande mugabo kurundi ariko avuga ibintu. Nabonye ikiganiro Kasuku yari karakora ariko avuga ko simbizi aramujama wiwe kandi twari tuzi ko Kasuku ari umwe mu bantu bavuga nabi igihugu cy'u Burundi bavuga nabi indongozi z'igihugu uhereye ku tambukanye y'umukuru w'igihugu kugenda ku mukuru w'igihugu ndetse no ku zindi ndongozi zitandukanye. Warakurikira gato nyene naho warakurikira emission nakoze kwa Ozi. Ego boss nayiravye yose ugaragaje gukurikira emission nakoze kwa Ozi. Narasiguye ingene jewe uyu mbona n'influence u Burundi n'u Rwanda kuri social media. Ego ndibaza yuko ijya Kasuku Media irimwe mu maceno yatanguye mu Rwanda. Yego kandi iyo Kasuku Media bose umva uko ubona nugoreza liste y'amaceno ko nari ndazifise muri nuko mu nyuma bagiye bari desabona. Bari mu ba followers banje bambere ko je YouTube yanje YouTube yanje ya YouTube ya Simbizwa Semavumba. Ya YouTube ihari kuva 2013. Okay. Imyaka 23. Nta myaka 23 ni imyaka 12 nawe urashaje. Uvuze wigishizeho 2013 para 2003. Okay. Sawa. Murabo kuva muri iyo myaka uko nakora niko kwavyaye social media zo mu Rwanda. Iyo ni ama proof bimwe muri ndababwira yuko u Rwanda gwabayeho kubera u Burundi. Aya nama preuve ndiko nabereka. Kasuku Media ujyanye ne Kasuku je yari umufana. Urabyumva? Wanashaka n'ubu n'umufana ko aramfollowinga hose. Yavuze ko muri n'abagenzi. Nta bugenzi dufitanye na Kasuku. Gusa n'umufana. Kubera mu bantu baba followers bawe urababona? Yego. Uravyo n'ubugenda kuri Twitter yaramfollowinze. Genda none n'umufana n'umufollower n'umunamfollowing. Kandi rero ubwo wowe n'uburenganzira bwa buri muntu. Sishaka kubuza umuntu kunkurikira. None no bikubuza gute? N'uburenganzira niyo nabwiye buri muntu wese arafise uburenganzira bwiwe. Uravyo? Sibaya kuri kwigano cyawo narasiguye ingene Afrimax TV yavutse apartire yanje nkamuhanura ati bigenze uku nuku mugabo ico gihe twari muri ya indivuga ati abantu n'ababanyi reka dufashanye kugira kubera twebwe ndibuka nk'igitangura gukora sana social media n'ibintu bya production y'ama video. Twari dufise plan yajewe n'uwitwa Rwanda Rusha Aimable ari witwa Nameless Campus awesi wa Afrimax TV yuko tugomba dukuze ino industry ku buryo East Africa yose tuyifata sivyo hamwe na Africa bishobotse.
dukore nyene surtout muri ibintu bya video production mugabo rero buri muntu wese yaciye agenda mugabo twagumye nyene turi hafi urumva mugabo wumva nka Afromax TV yoyo izi story umengo sinda ndazibabonamo ntavyo babirimo ibyo urabyumva mugabo rero muri aba followers nari mfise Afromax yo twarayaga ico gihe urabyumva twarayaga cyane tutupanga ati tugenze uku za 2014 15 dukora ama content nibi dutangura ibintu by'ama TV online ukunyene za 2018 nawe hari ibintu yambwiye ati rabugira uku nanjye cyangwa yambwiye ati nawe birabugira uku rero uri kurabona abantu novuga yuko ari abana wavyaye sivyo kuko umuntu namba ari umufana wawe ari umufollower wawe ukabona yaje akora nk'ivyo wakora canke akabona yakwigiyeko urafise kumubwira ati iyi nzira uri kurajamwo siyo abyo kandi ico kintu ntagikoze uko naje no bibazwa mu gihe uwo muntu mbanza aho no musanga sivyo so jewe rero nibi ubona twagiye dutangura ngaha dukora bino biganiro kuno urazi yuko bitizanye ndibuka neza ikibazo igihe cyambe dukora ikiganiro wari kurambaza ibya Shimamanda Moses umunsi wa mbere vyaherenga nyene wawe yego vyahereye iwacu Shimamanda uyu ndibaza urabona yuko ivyiwe byararangiye ntango uva kigira sanga ndati uraragenda urabe n'ivyo avuga byose ubo bantu baramaze kumuhinyura baramaze kubona position yarimo yuko atari position y'ineza abantu baramaze kubona yuko yahawe akazi ari vyahembeko mugabo jewe sinoshoka niyadukiza ubwa mbere ivyo abanyarwanda bariko baravuga ku Burundi urabona neza yuko byinshi twarabiburijemwo ibihuha turabizibira urabona yuko n'ubuyu ari uvira akamahereza makuru yo sivyo nana nefe turi mu kiganiro mu nyuma twaratanze ukuri Kasuku uitwa Jayskiza wa mipango jewe simbizi wasema vumba naramwirondere nivyo nyine yariko aravuga nari kumwe umunsi ndamurondera naye nicaranye n'ubitwa Raja Buja Town TV twari ko turinywera akambiye cavuga ati jewe uno muntu ngoma ndamuhe gasopo kandi namutelefone ya per video kugira abone exactement ko ari je ndayimubwiye yego namubwiye ni wewe Kasuku aturazi neza yuko mwese ivyo mukora mwabikoze umva aya macheno yabo kuko ijya Kasuku media razi kera bagira ama comedy banyakso bande nitwebwe twabaremye kugira mugira ivyo dushobore abarundi bateramisha abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bateramisha abarundi urazi ko nabagasore da 2000 bagenda gakena ama comedy nabakanyombya nabandi uno musi urabe bajya banzovu ivyo bariko arabavugisha nzovu yanondaza amasede amafilme hajya mu ruvume kuri kwisoko kuri Kotebu yare hajya yigwa rero afise ama ishirimo amasede uravyumva abo bantu rero twebwe ico gihe ni bimwe namambwiye n'abarimvyi n'aba entertainer b'abarundi baze bakanura babone exactement abantu bahereza ama collaboration ni bande ego kuko uno munsi bajya twari tuzi ngo nabavandimwe tuzi ngo ni inshuti nababanyi n'abagenzi reka dukorane nabo kumbe kuko urumva je ndaguhaye collab umva ndagucreate audience yo ngaha abarundi bacha gufollowinga mugabo mu nyuma we nagucreate inze kugira dusangire marché mugabo nkajasanga uburozi igihugu cyawe gifise gice kibugucisha ko kugira buze ngaha ugacuba gutuma we mu byiza no mu bibi byo ako usigaye we influence bibi yo kwemeza urabyumva raba example ya Brian ngene bazanga tukabakira neza namanda bitanga example mugabo curabe ibyo bavuga hari raba aya ma TV yabo yose hariye ntibazanga tukabereza jewe namambwira barimbye ati nimwirinde kugenda ati kora general ibona bien ava nimureke kujya korera ibiganiro muri abo bantu yego gendo urabe bajya nyene abo bitwa baroki
bariko ibitangazamakuru byabo bariko baracisha iki uburozi. Ukaraba ibinyamakuru byabo za igihe yaramaze igihe yarakoreye muri hajya muri Ruska Plaza no bakorera barafise biro hajya za 2016-17 barafise biro hajya muri Ruska Plaza igihe.bi curaba uno munsi igihe rikirakora iki sibyo ukacuraba mu binyamakuru byo mu Burundi nta kinyamakuru na kimwe nta n'umu influencer numwe ariko arafata ibintu serious tuvuga mbere twari tuzi ngo n'abakomedi mbwa mu dusanga n'abagwanyi sibyo Jay Skizo nije namwe telefone ndamubwira ati wa mugabo we ni wakenera gutuka abarundi tukasimbizi tukanelinati tukushaka wese babyo ubona yuko turi mu mikino tuba mu mikino imwe tuba mu nganwe rumwe mugabo kwibasira gutuka première dame ukamuremera ibintu byo kumucyoza. Sinzi kwigeze kubona video nigeze gukora ya première dame ndamusigura wariwe ego ugiye n'umugwanyi ubya nta kibazo tufite ujya bige ntacyo bimubwira ndabitse ujya n'umugwanyi arazi neza yuko mu ntambara ibiba ibigomba guca intege umuntu arazi iyo bizanana bige arabizi neza ujya n'umugwanyi kabisa ujya n'umudemobilize numugwanyi inko yarayifashe arazi neza yuko ku rugamba habaho ibintu biba bigomba gusamaza umuntu ariko aragwana ari mu rugamba rw'iterambere sibyo ndamubwira ati namba ukeneye ineza ku Rwanda namba ukeneye namubwiye uko nyine muri ayo majambo amahodiyo ndayafise ngaha ndabakora ari mwibare namubwiye ati namba ukeneye ineza ku Rwanda eka ndaziplaying je sikunda guplayinga cyane amahodiyo je numvise ariko avuga ko adashobora kuyaplayinga wewe ntashobora kuyaplayinga kubera azi neza yuko nariko ndamuha warning n'ibintu eka akaca hinduka akaca avuga ko ari umugenzi wawe ngo reka anyemera he dusangiye iki je nawe ni just kugira ngo urumva yaje narakimwe dusangiye nawe je namubwiye ati niko kwimenyereza nimero yiwe ngiyi irayikuye kuri ntuze nka yiwe plus de 50 688 352 332 sibyo urabona yarandunkiye amalinki udio namuronkiye ngiyi ya mbere Jay Skizo wa mipango. Jay Skizo wa mipango. Tuneka hizo content. Bwana, hizo content ukazibandanya. Urabizi yuko Janet bayita mu rutubagwe. Urazi ko ari umwana wacu nga amateka yose turayazi. Iyi ni audio mbere namurongikiye. Wabyo? Nubu niko shaka uje kuri internet wandike. Je namubwiye ati urazi nandika aha mu rutubagwe ikiza direct mu rutubagwe urana amafoto bamana yandi ya Janet Kaga nanditse nde nabonye ko kamera yari yazimye reka ndabisubiramo ndanavyugara ni yodio nakubwiye ni nyene namurongikiye je namubwiye ati urazi dabor amakuru ya mu rutubagwe turayazi turayafise ngaha yego none twebwe ntidupfa kuyavuga kubera ko oya ni izina giwe none ndagyandike mu rutubagwe mu rutubagwe niko yitwa ni Google urabona direct ima mafoto ya Janet Kagame namubwiye ati amakuru yiwe yose turayazi turayafise ngaha jewe reka ndakubwize ukuri urabyo sinoplenga ko harimo imiziki nasi ko ama copyright yo kugira mu ngaha nta kibazo kora ninde mwibare ndamubwira ati namba ushaka amahoro ati abanyarwanda urazi yuko babonye yuko ugomba kubateza ibibazo baca bakwica nkuko bishe ale mukurarinda
n'abandi ati rero ntibaze ngo uri muri Amerika bazogusanga yo banakwicireyo urabyumva ni kubera ikibazo ugomba uteza u Rwanda kubera umunwa wawe uri kubera uno munsi abarundi bagashira hanze ivya première dame u Rwanda ari wewe ubisomborokeje ntimuzoze kwiriza ngo bariko baravuga ubwa mbere baratanguye baradutukira umukuru w'igihugu baratuka ego vraiment imbwa zanye ndazibwira ati fata batanguye kwiriza gushika aba generale bakaja ngaho twebwe urigero ubona umutegetsi numwe haguruka akavuga ati genda mukora ibi nibi nibi twe turaba patriote ndoshake ndabizire sivyo kuko imyaka kwa gasore yari afise naramaze kuyirenza imyaka Yesu yari afise niyo mfise uravyumva naho no bambwa ubu ntangorane mugabo mpe nzi neza yuko noba mfuye igihugu hari ico nagifashije sivyo jewe narigishijwe jewe ndi muri baba sore bigishwa na Petero Nkurunziza nabonye muri video yerekana profile yanje yego yemwe byose kuri profile yanje ariko nde hariko wowe na president Nkurunziza ubundi bega ninde na Fizo yego abantu batatu kandi izo foto abo bantu kwari batatu hajya c'est pas pour ya foto je nayikora kuri profile ariko vraiment ibaze ni imyaka imaze ya foto ya foto itariki 21 z'ukwindwi mu 2018 hajya mu Nyakabiga ku isi ijya foto nibaza ko nayo ijya foto ya foto we nyakugendera Nkurunziza aje kutwigisha umuntu yitwa Bihome yego uno musirira abarundi bose ubu turgomba kuba babihome Bihome yemeye gupfa kugira umwami baje kurondera umwami bamwishe hama Bihuma bari waje imbere uri kurabona rero umuntu ko Nkurunziza yaka yatwigisha ico bita umutwe isamaki wiciye niko yatwigisha umuntu bamuciye umutwe nifye cyo kimwe n'ukuguru cyo kimwe n'ukuboko umutwe w'igihugu hari umuryango wa nyine cobera umukuru w'igihugu hari umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe jewe ubwa mbere umva ibyo u Rwanda nyene byagenze ubo ntibisa ubu oya ubarabonye yuko ibindi byose byanse ubu rero bamuhaye deal yo gucyoza umukuru w'igihugu ajya madiri ndayazi ingene akogwa ndabizi uha akazi Skizo wa mipango ni nawe akazi Chimamanda Moses ni wa akazi n'abandi ariko jewe ndafise nimero yo mu Rwanda yigeze kundondera sibyo basha hunkoresha ibintu mwe n'ivyo warigeze kwivuga mu kiganiro ndavyibutse ego ni +1 207 281 2084 +1 207 281 2084 wana muntu yakubwiye uzizi arazi mwenezo soma message yanyandikiye yitwa nde yitwa Coach Gael soma message yanyandikiye hello Semavumba makuru umugenzi Olivier yampaye nimero yanyu nashaka dupange business bonjour mwene wacu nta bindi mbona nta message ubona yafuse wenyene yarayifuse hari message ifuse sawa rero Coach Gael gatubuze none nimero si yonyene ntayonzi je nimero yiwe nayivuze nga yandika urabe isigura ngo iyo business urumva bobo nta entertainment baho ni business bavita di business jewe umuntu jewe nzi neza icari cy'igihugu
hariho ubuswa jewe ntajamo hariho ububwa jewe ntajamo urabyumva kandi ndavye intera bino bintu biriko birafata hari ubuvuba ari muri 2024 muri Novembre madame yarasigaje 2 semaines ngo avyare yekana propose ati mbira ico usaba ico ukeneye cyose durira Kigali dupange diri ico kintu jeje ntwari Kigali ni cyayi no kuvuga ngo ubo niba nagusanga aho ubo ushaka wowe basange ndabasanga Kigali dupange business sawa urabyumva n'abantu benshi nga hanze amaze kuronderwa n'amanimero yo hanze baba propose ama $5,000 iyo umuntu agize umunoho w'ivyisi acahemuka igihugu rero suko urabyumva niyo mpamvu namuhaye warning Jay Skizzo wa Mipango namubwiye ati ivyo murimwo ndabizi aba bahemba ndabazi sibyo namubwiye ati aha rero mugeze ku isimbo ry'inuma kubera mugiye kwataka ibidakogwako je namusanze inbox tukajewe tukanera intangorane tukapatriote ntangorane kubera bagiye barakwihereza murahana mugabo ugiye kwa premier dame son excellence president de la republique abo ntibavugwa mu izina rekana n'ivyo bintu ni ubu rero kubera tubona ivyo amasi misi barimwo ubu abarundi nabo baguma bahaguruke batakabi wabo kubera bobo bafise inguvu nke urazi yuko ikintu cyambere baca bakora bama bacatangura kwiriza umuntu ambere bazotangura gukuramwo ni wewe abarundi turi baki bagwanira kuri zino mbuga mugabo kubera twebwe tugwanisha ukuri n'ama preuve aboneka wowe ufise ikinyoma vyo kugora kukimarana igihe urashobora kubesha uno munsi bikarengana gacamo ejo kabesha bigasawa muga musuge gatatu bikakwanyira nazo ngwana u Rwanda ruko rurabamwo uno munsi uradandaje ububeshi ramu ububeshi uno munsi ukuri kuri gukora begera uno munsi rero bagace bagomba kuza gusamaza abarundi bariko barahangana n'iterambere tuzi ibibazo dufise n'ingene turiko turabironderera umuti ibibazo byazo bavyumva bagace bagomba kuza kudestabiliza abantu bari mu rugamba rw'iterambere kandi aho batagiriye n'isoni reka mvuge gutyo bakumva bohera vraiment ku nzego zo hejuru izo twese twubaha kabisa ico no babwira cyo cyo kandi ntagiye n'isoni kumwe reka arabivuga ico no babwira gusa nuko abarundi tugira indero sivyo nakweretse honyene urumva jeje sizo namubwiye ati ukuri twebwe dufise kuri famille présidentielle y'u Rwanda nukuri kwa kuba rukuri tufise yego vyo babaza abanyarwanda kubera izi mbuga burya ari ikintu batazi izi mbuga nta limite zigira bo barafise izo nguvu zabo barafise ukuntu babishira amafaranga hamwe usanga bafise ama email ama premium ku buryo bo barasinyara handaza ama YouTube menshi yamaze kugaza nga ama monetization bakagira yego vraiment byinshi ndazizi nga mugabo nta ngorane sivyo bobo maybe barafise n'abakozi bakora muri za Google zande bari yarangije barabenseramwo urabyumva mugabe ibyo ntaco bidutwaye urabyumva kujye bafise diaspora peut-être diaspora yacu y'abarundi hari aba diaspora bafise umutima ku Burundi bataramenya exactement ibibazo ivyo ari byo duhura nabyo dufise Uburundi ni igihugu iyi kibazo ejo hirya ejo kiraba ikibazo cy'igihugu yeni cyo mvugo ni wigeze kuvuga ati abanyarwanda nibatera bavuye muri Kongo natwe tusohoca he mu Kirundo bugi hajya muri Kongo bo baramaze kudutera sibyo kubera igitero cya mbere kugenda kubwiye ko bamaze kudutera bavuciye muri Kongo ibibazo byose byagiye gutangura cyane neza kuva aho Burundi bugiye gufashiriza Kongo sawa uno munsi batangiye gucyoza kandi bariko baracyoza direct urwego supreme
Govre mahedi. Bisigura yuko nka twebwe turi ku mbuga. Twamaze kwinjira mu ntambara. Yeah. Kandi bajya batipe kubanetraliza n'amasegonda ye. Ukuri. Kwera bo bafise ikinyoma. Niyo namubwiye ati ibi uri kuragira. Ejo hirya ejo. Nibyagira ingaruka ku Rwanda. Ntimuzovuge ngo nta warning twabahaye. Yeah. Niyo mpamvu rero umurundi abarundi turabantu bita abanyamahoro. Ni zo nyigisho twebwe twigishijwe na Petero Nkurunziza. Nokuri. Yatubwira ati niyo mpamvu abarundi baramukaye ati amahoro cyane. N'ubugenda mu bitaro. Umuntu ari mu iserumu. Wati namahoro. Ahubwo ko amahoro vre. Voilà. Namahoro. Kwereka abarundi abaki. Abanyamahoro. Arabanyamahoro. Yes. N'umuntu abagomba apfe. Umuramukije ati namahoro. Amahoro. Amahoro. Abarundi n'abanyamahoro. Yeah. Urabyumva? Ikintu rero kigomba kubaba. Nibo nyene umuriro bawucanye. Yeah. N'abariko barawatsa. Iyo umuriro uwicaniye urawo ugufise kime yo kuota. Nivyo? Uravyumva? Yeah. Nta bucuti mfitaniye nawe. Ofeti jewe ndiko ndumva arangaje yiwe atuko umuntu agerageje kurabasa imbizi iyo content nimba ari abantu bataravye ikiganiro bikano tundokorana nta n'umuntu notuma kuraba kuba jewe nashaka je n'umuntu yabimpaye nawe nambwe dije ibintu vyo mugabo cyo kubiraba mbwira iminota yabivugiye mukora ni ibintu atanu umuntu nobwe ati gendo birabe wandiko mvuga ikiganiro we twakoranye yeah. Umuntu bamaze kuba bakurondera ukanka amadiri sinibaza ko Paulo mu mariho woca wihindukiza kandi none no kuhindukiza none d'abord umujama yaranterefonye sinamwitaza tifasha kwerekana ko donc yumvisha bwo n'abarundi ko uvuga ari ububeshi kugira ngo oya no type wewe habereye imbwa we nambayibaza yuko simbiza ari umwana muto kuri Twitter ho yanditse yuko ngo azoposte n'ama video namurongikiye sawa okay uravyumva mugabo ni n'ama strategy bajya bo baratojwe izi ntambara zo ku mbuga barashobora kuraba ati burya simbizi niwe mutwe wibi byose nireka tumwagirize yuko ari waduha amakuru sivyo hama ubutegetsi bw'i Burundi buce umufata uravyumva kubera bo mu mitwe yabo bibaza yuko ubutegetsi bw'u Burundi bukora nk'ubwo mu Rwanda uravyumva jewe waraseka n'umuntu yabimpaye n'umutegetsi yambaje ati ibi nibiki uravyumva arabimbaza ati what is this wewe cyambwa ati nawe birabe neza cyambwa ati hanamaze kubibona aba tipe baratojwe ni mipango wabyumva ico nakoze izi audio zose nacenda zimurungikira ni wumviriza ivyo namubwiye no mujamo wabyumva namaze kwa gutelefona n'umutipe ari muri Etats-Unis umugenzi ngo je sikizo yagutelefone ati namubwiye ati no je nimeruka namutelefone kare ndamubuza kumbe rero tipe rero yacagira yari live yari en direct yashagenda mu kiganiro yashakora ikiganiro anelefona mu kiganiro urumva sinamwitaba ko namaze kubona ati uyu mujama ni mipango uravyumva nivyo yo barimwo uravyumva so tout simplement ku telefona ace kugira iki ivyo naco bitwaye mugabo ibigomba bibe ku Rwanda azobisupport kandi azovyaswime niwe yabivyukira azovyakire twebwe numva nibo nyene baduhamagaye twitavye yaduhamagaye jewe nukuruka Imana nta munsi numwe nari bigeye nibasira ngo ndiko ndavuga ibi nibi mugabo amakuru ndayafise uravyumva kuri no mu bantu bavuga amakuru nka kano kazi nako nyene warukazi ko pemel dame mu Rwanda yitwa mu rutobago waruka telefone umuntu wese afite telefone ngani yandike kuri Google yandika ati mu rutubagwe uko nyene bagwe mu rutubagwe wiwe okay none jewe navyanditse none yiyandikiye namwe telefone yiwawe none ni jewe none ega bo baduhamagaye ebo niwe baduhamagaye none eba
cameraman nufise smartphone nga basi ntuvuge ngo ni ibintu basi ngo je ngo na setting vyiyandikire basi yo nyene nga sinaba oya vyiyandikire mu telefone yawe kabisa uvyandikire wewe siyo mie yaha ntabavuge ngo je ngo ndiko ndatukana oya je niyandikiye harabaje bavuga ngo simbizi ngo yakaratukana sivyo okay tura internet yawe uje kuri Google wandike mu rutubagwe ni izina sawa atari izina ntitazirano kandi iryo tazirano riba rifise impamvu yari hawe ryavuye uravyumva kandi yakuriye mu Burundi ni izina ashobora kuba yaherewe yagitwa i Burundi kugira arinde yitwa iryo zina riba rifise impamvu ibaze rero nk'abanyarwanda baciye bavuga bati reka tu expose ivyabera mu Ngagara vyose bikwezwe nande na Jay Skizo ejo yezo azivuga abarundi ngo nuko kandi twebwe turimwe turi abanyamahoro namubwiye ati bireke namurunke inbox ama audio urana ko je ntanazi playinze nga kandi umubwira nta nuko namubwiye nabi namubwiye ati bireke namba ubona yuko swing yawe ari gutuka aba bagwaye amahera nubundi bababwira ati bana je nabuze amakuru yabo bantu reka ntukaba abatunga eka ndaba hari ngorane mutunze hari ngorane mugabo kugenda kugwego twubaha twese ugwego minyoni oui nagutelefone sanga pejo wantelefonye je crois reka ndabe neza na sinihende telefone yande nimba bayiroze ntumva igenda kubwira ati je nafise ikintu nkeneye kubwira abanyarwanda wantelefonye 20h27 aho oyo no bari bageza kundungikira ivyo bintu nta nivyo yari bwabone kandi nako nabangutse hari umushefu w'umugenzi ambwiye ati ibi nibiki ca ndamubwira ati uko no kudusamaza reka tugende rero ko bahisemwe kubisomborotsa sivyo hamalo type agace yibaze ko je ushobora kunyexpose Chandambwiye ati wampamagaye ndaje ibizokurikira biga nkena murunki muri audio azovyaswime kandi azona vyemange Uburundi ni gihugu u Rwanda ni gihugu ikintu duhurije ko ni frontiere gusa dusangiye Uburundi ufise histoire yabwo u Rwanda ufise histoire yabwo u Rwanda n'aba president babiri baherere bavuga gute na transition yibaho mu Rwanda na guhana ubutegetsi bubaho mu president jako ari ukunda apfuye niko bimeze none ninde urigero ubona ngo president ngo barabisikana nkomizeho pre habiwaki urabyumva nuko rero bigomba kumera nuko bigomba kumera uno munsi nibashaka yuko histoire yabo tuyandika ukwiri tutayandika tu histoire yabo irandikwa tandikwa amateka yabo arandikwa n'amabanga yabo atandikwa araseswa kandi ibizoba ku Rwanda ibigiye kuba ku Rwanda bazogendera gusaba imbabazi trotari bitagikunda kandi byakwezwe n'umuntu abifata nka blague ibaza ngo ni mikiro urumva ari ukuntu abantu bamwe bari barihaye monopole nakunda kuvuga yuko bihaye monopole bibaza yuko bonyene bafise uburenganzira bwo kuvuga hari abantu bari bazi yuko ari bonyene bashobora gutwara hari abantu bonyene bari bazi yuko ari bashobora kubabesha amakuru hari abantu bonyene hari abantu bari bazi yuko utuntu twose ari bo gusa ari bo kuba ba influencer ari boja ku mapancarte hari bo boja ku ma televiziyo urabyumva ariko basanga ntibikunda bari bazi yuko hari n'abandi rero bibaze ko ari bonyine bafise ijambo nawe ucubona faiblesse yabo bagira baragerageje barayikomeza ukuntu aho usanga nakubwiye ko bakuru usanga bakora muri za Facebook bakora muri za Google zande nibo bafasha guverinoma yabo gusinyara mugabe ivyo ko twamaze kubimenya natubwo turagishikana muri guverinoma komisa nabo ni kigikurikirana ico kintu urabyumva so niyo mpamvu rero ubu ivyo tugomba dukore ivyo tugomba dukore
kuye nyene batanguye badutyoza bazi yuko natwe batamunwa dufise mu nyuma umunwa wacu barawubona namaze kubona neza yuko ivyo bariko barakora babitumwa n'abayobozi babo kandi bo babishize hanze muribuka utwara ribe ivyo yavuze muribuka General Kabarebe ivyo yavuze bafise n'undi mu docteur yitwa Bizimana afise ibintu yamayigisha nyene ugasanga histoire yacu ariko arayivuga uko itandise turaneza yuko bobo umu docteur n'umu ministre afise atwara ubushiranga ubumwe bw'abanyarwanda so bayobozi b'u Rwanda mwaraduhamagaye turaje kandi mutwakire niba tuneshe zizoba atari ingabo za ntare bazoba atari abahungu ba Neva babyo bazoba atari abahungu ba Neva urinzi ubona president mujana kuri stage akaza gusupportinga uri umuririmbyi ukabona urabona nka Mukombozi yarabaye impunzi yari yahunze na Domikenzi yari yahunze bakahagara kuri stage akamutumira muhira bakicarana ivyo bintu mu Rwanda ntabyo uzofubonye basi ni nko kubona fatenga kujya kwa kuva nka Victoria Ingabire amari Victoria Ingabire ikiranye na Kagame mo turafise ibintu byinshi twovuga mugabo kubera ko tuzobereka ejo abanyarwanda ni banku abanyarwanda ni banka abayobozi kubera bo plan yabo nugufata gufata abarundi twanke abarongozi bacu ivyo tunabibonye kare ko ariyo technique bagira sawa rero reka rero natwebwe dufate ubu rero tugoma natwebwe tubafashe abanyarwanda kwanka abarongozi babo kayo tubahukure ama fact sivyo ibintu bigaragara hama je nuko mvuga je mu kukwica ndakuraba je nuko nta vyabenda nivyo ngomba ngo nenda bikubwira hakiri kare je si bya bindi ngo keneye ngo kwica inkende ngo ntwiraba mu maso oya je mu kwica inkende ndayiraba mu maso ndanabikubwira neza nibo nyene babitanguye nababujije kandi mpamvu ngo ndabikoze uko urabijya video ivyo yakoze n'ivyo yaragamije ndabibona nabibonye bro ushoboye kugenda kuri X ukandika ngo nama video ngo namuhaye ngo azoyashira hanze nkabandi neza uwo muntu no mu kumuvugisha kwari ugenda muhe warning ego nivyo vrema agaca agomba kubishira kuri iyo level ucubona exactement ico yaragamije kuri jewe je madama bimenye ntiyanasinziriye yumvise biga bintu akulala nibo nyene banyihamagariye banyarwandakazi mpamagawe na Jay Skizo mwatumye ivyo yakoze turabibona ivyo abakomediye banyu bakora turabibona ama challenge bakora abitongo ba Gentil Gedeon n'abandi ntumbaze ndi bande n'abandi ivyo bakora byose turabibona media zo mu Rwanda ivyo zikora byose turabibona turaje simbize kandi gushimira niba dukora prochaine fois hazoba hari ibindi kandi birimwo ntoze bikomeye cyane oya jewe egaje ntuzosubira kumbona nga tuzoyaga ibindi niko ndavuga ko niyo mpamvu nje niyambariye kano gashati ibindi by'iwacu niyo mpamvu nje niyambariye kano gashati udupira twanjura tuzi muna niyambariye ndatuzi jewe ni udupira twa muno mugabo no musavuze ati ntibaze kwitwaza ngo je ngo narungitswe n'umugamba yo no oya uri umupatriote uvugira igihugu kandi uragikora jewe abanyarwanda abantumyeko bampamagaye ndaje bahure na Simbizi wa Semapfumba Simbizi ndagushimiye naye ndagushimiye big up sana sawa